happening with you? Oh God, she's not picking up. Let me try our friend. Am I supposed to pick up? Oh God. What? His phone don't even ring. God, what am I gonna do? Where am I gonna start from? I don't even know if they have eaten or not, or found somewhere to sleep. There might be someone on the street wandering everywhere. Oh, because of my silly younger brother never listened. I want him to leave that second wife of his. Now his kids are out there suffering. Don't even have anyone to go to. All because of him. God. I think it's time I involve the police. I need to find my nieces. I have to do something. I can't sit here doing nothing. This is so wrong. Oh God. I have to go now. Hello G. Hello. Jambo. Jambo. Habari. Nzuri, tunamshukuru Mungu. Yeah. Hivi nimepata address. Umepata address? Ndiyo. Najua zile heri ilikuwa imetupa. Ndiyo. Zilikuwa zimetuishia. Sasa tumerudia maile hali tena ya kuishi mpaka. Sasa hivi muko wapi? Chanke ndayikurungikire muri message. Okay, na kibazo urashobora kwirungika. Ndeka ndayikurungikira kuri message. Ariko nyine ubu turi neza nta ngorane dufise n'abana. Okay, sawa. Okay, sawa mwiriko. Sawa. Okay, bye.
Allo. Hey. Shaje. Je nagiye gukorera akazi ku ipake vraiment. Na ntuzi uko bari mu gihe cya corona. Reka corona. Ubu batubwira ngo dukorere muhira nta kugenda kubuze. Muhira nabonye hari induru nyinshi biba ngombwa rero ko mvuga ati reka ngende gukorera imirimo kuri park vraiment. Bashe najanye n'ibiryo ibintu byose bimeze neza nga. Nawe urabura ivyo utangura kuvuga. Vyerekeranye na madamu wanje. None madamu wanje yakubwiye ko afise ikihe kibazo? Je nararongoye urumva nararongoye byaraheze. Ariko sinzi impamvu abantu muwogira ngo mugira ibibazo muguma mubaza. Ewana namba ari ivyo rero jewe kuba ntaragutumiye cyangwa nkumenyeshe ko nazanye uwundi mugore ivyo ntabwo bikuraba. Ariko abantu je murantangaza ngo muzohita mugira gute munca mu muryango wewe uri giki wewe wovuga yuko uzonca mu muryango none je mbaye wa mbere canke wa nyuma azanye umugore wa kabiri mu bantu bose baba kwisi wumva nije noca ncibwa mu muryango mbe abari mu muryango iwacu bose bazanye abagore babiri aho batatu n'abasokuru bose ko bari bafise abagore babiri batatu ko mutabaciye mu miryango je nije mugiye guca mu muryango. Ewana je ndifite ibintu byinshi ndimo ndakora muzobikora uko mubonye jewe mudamu wanje mfise impamvu namuzanye kandi amukunda cyane kubwiyo mpamvu rero ibintu by'ubujuju n'ubuhimbiri apana kuza mubinza nawe vrema erega nawe urakuze namba ufise urugo rwawe byo birakuraba kwanza je ndifite ibikorwa byinshi baye urumva hano muzamugora okay sawa washatse uzoreke kuza kundeba muhira aho umuryango wanje mushasha nushaka uzoreke kuja kureba abana tuzonavyara ntuzobone ko ari abawe sawa abantu biki gihe sabateza induru gusa aho bakoze ibi kwinjira mu bintu bitabaraba gusa ukagira ngo urubanza rw'umuntu baruranguye ntawe nagiye guterereza ntawe nateje ikibazo ariko kumva gusa ngo twarumvise none wavyumvise kubera ko utonuma ukareka gusarisha ibitari ivyawe aho namba wakunze madamu wanje Hello, Benanya. Yo. Thank God for calling. Do you know how long I've been searching for you? Yo, nothing. Imyaka myinshi kweli. Yani abana baraho ukuri sinidog. Kuva musaza wanyirukanye naramaze igihe nangara mu ipake nafise nshira abana narahuye n'ibibazo kubera ko wahangayitse mu ibarabara ntuntelefone ifone ntacyo je nari mfise yo gucharging ifone yo telefone yawe yari yazimye urabona ko musaza yantaye hanze n'ibintu ibintu byose yabinsangije hanze yabanje kunta hanze ivyo byose narakimwe ndamenye makigihe andare kunandumira ngende ati kutazi kumbe sidamenye ko ari kutazi mukagira kazi no kubuza mutuse ewe narakimwe ngeze ndamutegekera mu nakeneye ewe nuko naragize ibibazo darara muri yo pake ujya mugenzi wiwe niwe yambonye umunsi umwe
ndiko ndiruka ujya mwana mukuru yagwaye aremvye ashushe ariko nyene yari inzara rero acambona mwibarabara na menga numusazi acara arampamagara nyene ndamubwira ibibazo mfise catugenda mu paka nari nsize abana turabatora aradutwara kudufungurira asha abana baronka kamitenduko acaduha n'amahera turapanga icumba kimwe amahera yaduhaye araduherana ubwira umugenzi kwera Imana muhenzagire kuba yarabahereje indaro aho kurara urantumira adresse ubunyene ndaje kubaraba nundi munsi ndagusavye nimba musaza wanje yabaye igifu siyo bisigura yuko ucuraka ku telefone umbwira ingorane zawe uri umuryango ni wowe umugore tuzi nta wundi tuzi rero wewe ukaronka akanya uzosimbe uze kuturaba ibintu bimeze neza nyene abana baragukumbuye bakeneye kukubona no kukuramutsa rero sawa reka ndakureke wirigwe neza. Okay, bye. Bye. Ndiyo Pastor G. Niko hapa kupark. Tapant park. Ni sawa. Wewe kwa nikutane hapa. Okay Pastor G, wewe fika tu. Wewe fika. Bana, niko na bisirani bingi sana. Wewe niko hapa kupark pale yuru kwetu. Ukifika hapa mimi kabisa tutamalizana. Wewe kufika tu, niko kwa ile park ya Tambalata. Tambalata park hapa Red Bank. Kule yuru tu napajua. Sawa. Wewe fika tu. Siamini kama unaweza tu ikaa hapa na huko unakula na haujui mke wako na watoto wako wanateseka huko nje. Wewe ni mtu aina gani? Hivi ndio vyenyewe vilikuleta sasa hivi. Hivi unaona raha gisi unaikaa hapo huko tu unakula. Hivi unaona bibi yako na mtoto wako wapi? Hiyo ni tatizo yako? Is it your problem? Mimi nilizani ya kwamba kama unakuja hapa kuniomba msamaha kwa sababu haukufika hata kwa sherehe yangu. Nikuombe msamaha wewe. Sasa nikuombe msamaha kwa ujinga wa kufanya ndoa mara pili. Au unanichukulia mimi sio kichaa, nina akili timamu mimi. Sasa umekuja hapa kufanya nini? What are you coming here to do? Nimekuja kukwambia uende utafute watoto wako na mke wako. Unajua wako wapi? Unajua shida gani wako wanapitia sasa? Hiyo sio problem yako. Okay? I was thinking you were best friend of me, but you are just a devil. Devilish. 10 times, 100 times. Kwa mtu mbaya sana. Mimi? Yes. Unaniita devil? Dio. Leo unaniona mimi niko devil. Ulinisaliti. Haya. Asante. Yes. Mimi devil. Yes. Asante. Yuko devil wewe. Mara 10 mara 100. Sawa. 1000 times. Lakini ipo siku utakuja kukumbuka maneno yangu. Yule mke na watoto ambao wako wanateseka barabarani utakuja kukumbuka maneno yangu. Nakwambia kitu kimoja. I don't want to see you anymore in my eyes. Ukitaka uache. Understand? Uache. Kama hautarudia kumtafuta yule mwanamke wako na watoto wako, mimi sitakuwa tena ndugu yako.
Sawa, ondoka. Urabona wa mushenzi we. Genda wagihimbiriwe. Nabona wa mushenzi ukunda ukaje umugabo nkanje nigaburira. Ariko nukubundi urubusha